hari n'amakuru menshi ariko aratembera mu gihugu cyacu Burundi bavuga cyane kuri série y'umwana wo mu muji yamenyekanye cyane aho ndavuga kuri statue ya Nelinat mu minsi iheze apostinga umwigeme akina muri série ya umwana wo mu muji ariwe Ishli canke Ish baby ukavyita yavuga ati ngo ni girlfriend wa Kaboss hari ukuntu yavyanditse nifuza yuko baza gucisha ko ajya amajambo ngo nimbangu uyo mukobwa ngo afite umutima mwiza wo gutaka bose ngo kwa Kaboss ngo bashagenda no kwa Najeri biradi bari noje umunsi wa mbere ba Ish binjira muri Bujotown TV naramubajije ati Alvin kakunda ibintu by'ingidiga baje ama nkaca mbona none wo mu muji muje mutagase ni n'ingidi n'ibintu muri sexy by'akajembe Alvin ntakira kimwe arakubwira awoze womengo ndiko ndabibona hiyeje mbona Nelinat abishize ku mugaragaro relation ya Kaboss na Ishli yo wobiyize nike kintu cyo cyatumye umwanya wo mu muji ihagarara by'ukuri nimba iyo relation ya Alvin na Ishli itigeze baho mu gisagara jangira asubire mwana mu gisagara basoka n'abashuga daddy benda babaze Asha mwese urumva mushaka kuba barara bo mu muji sirtse abakobwa mana yanje hari abakobwa ariyo quartier rero iharawe mutakurana ngagara. Coucou, salut encore la famille, en espérant que vous allez tous bien, en espérant que muri top, en espérant que mumeze neza cyane. Nubwo nticari gihe kirekire kandi atari kirekire cyane kuko en tout cas muduhora ku mutima na cyane. So guys, nagarutse nka Nice Sky ndabatumira gukora subscribe kuri Bujotown TV kugira ngo tubandanye tuba on time, tuba on point, tugaruke on guys. Ushaka kwibaza rero ngo uno munsi ngo Nice Sky ari kumwe nande ko mikro ya kabiri atayifise. So you can't believe ndi kumwe na tumwite Marlesh. Ndi kumwe na Marlicool, ndi kumwe n'umwana wo mu muji, ndi kumwe ndamwite gutega baje. Ndi kumwe na Toto Town. Turamaze kucarana n'abana bo mu muji bashika kuri 3 canke 2 ya 3 ya. Turamaze kucarana na Ishli, turamaze kucarana na Bobo, turamaze kucarana na Nela canke Nelly. No muri kano kanya dufise exclusive y'amakuru yiwe yuko ari no mu rukundo na Linoji. So guys, reka twakire uwundi mwana wo mu muji, twakire abana bo mu muji guys, tuzobazana bose gushika kuri CEO. Reka ndakwakire kuri kamera za Bujotown TV, Marlicool. Murakoze Nice Sky. Uri top. Ego bro. Jenda ko yanje ziko jene hashitse ngavuga ati andi hanze cyane. Abahita mwijuru. Mana. Ko yera. Hasa neza. Na wewe rero ukuntu uri kuri abri hali kuri kamera ngo même l'ange Gabriel ne prie pas comme toi. Ego vraiment. Yes. Mana yanje. Est-ce que cameraman nivyo? Yana araje kuyigera kwe. Yego mana. Sha, jana iganda basure tu. Yeah. Abafanzi ba Bujotown TV, Yeah, abafanzi umwana wo mu muji. Yeah. Ariko ngo Bujotown TV birakunda no kuza bikonkordana cyane n'umwana wo mu muji. Dawa itubakeneye mwese. Yo mpamvu ega turi town. Ese turi mu muji man. Yeah. Urumva. Ariko ngo umuntu akwise Toto Town nta nico bitwaye. Yego je man je ndi umwana wo muri town kandi umwana wo mu city man. Reka Babylon tubabwire ngo hoshi abarasta men tubabwire ngo take chance. Babylon man. Yeah, ndi kumwe na Marlicool. Yo. Kuba tazi Marlicool. Nkiyo ushitse nko mu bantu batakuzi. Ubidondora gute kugira ngo babashe kumenya ko ari wewe? Inde kuko je kenshi sanga ni bake batanzi. Izina rya Marlicool ko yaje ndo murara wo mu muji vraiment. Murara kabisa. Je ndo murara wo mu muji ni bake batanzi kabisa. Yego kweli. Surtout nyene sana n'abakobwa tu kwera Asha. Chekirazi ko gikundwa. Barabisi kuri cool. Ego kweli. Cool. Cool avec tout le monde gusa abantu benshi barabizi. Ariko uri cool mu biki? Uri cool mu biki? Genre kuri mu bintu byose. Canke umugani w'ababanye ngo unatanga utitangira itamo. Navyumva. Guys, mana yanje sizi ko my Nice Sky dorukana kera. Yeah, of course, cyane. Ariko ni ryari.
Haciye kinini By the way. kinini gose. Yeah, by the way na gahunda zacu tuzipanga zipfa tubana. Nice tuzabona na ryari. duca hejuru duca munsi. Mana yanje. I was like Very good man. 2 ans ziraheze. Nimba tayi 3 ans. 3 ans mena ziraheze. oya no Ego. nana inani heze Yego. nukuri Yata. seriously Yeah. ni seri novuga ni igezweho, ni seri novuga ati iriko irakurikiranwa cyane, ari naho benshi bagiye baranayitaginga cyane. Novuga ati n'abapromota benshi bariko barayivuga ko bavuga ati ni seri iriko iratuma Uburundi bumenyekana ku rundi rwego. Ni na seri Marlicool arimwo. Yego jende muri irya filme vraiment umwana wo mu muji. Nge ndiko ndayibona vraiment izogera kure tu. Kanga dejiki yaramaze kugira kuri zo iduga kwera seri yacu kandi benshi bayiraba n'aba diaspora. Mbega nagomba ndakubaze ariko nako kabazo kanje ka mbere. Hoba harigeze kugera igihe ukiyumva yuko muri wewe ushaka ukagerageza gukina movie like canke n'ubwa mbere wari ugiye gukina movie? No munsi muri film umwana wo mu muji jewe sinari niteze kuyikinamo jamais. Urumva Jean twara kwera sanzwe nkorana na Alvin Smith. Urumva sanzwe nkorana na Alvin Smith ubuzi butandukanye. Jean bon ndi no muri staff yiwe kuva kera cyane. Alvin ari n'umugenzi ni nk'icuti ni nka famille. Urumva Jean urumva yambwiye ati ngufashe ngira nkine film umwana wo mu muji. Ariko si yari prevu ko je nkina muri irya film. Gusa tunyene yacavuga ati je ngira ndagutemo sene kweri mana yanje ngira ndagutemwo ukine mani natwo tuba baktere benshi. Kandi we ndazi kuri umujama niho ngwisha mbwiye ati bana je ibintu by'amafilme ntavyonzi twari ubwa mbere. Gati je ibintu by'amafilme ntavyonzi. Goya ngo we ndazi uri umwana wo mwisite ntavyo asha ntavyo nani ebana nanje kubuyuwa ibwinshi mana yanje ko nabikinye nkumengo ndabifitemo uburambe. Of course. By the way ni ikintu gikunda kugora cyane abantu, ugasanga umuntu aramupropoje ati uzoze umfashe muri movie. Premièrement ni bari ikintu cyambere kigora abantu canke abantu babona yuko umengo kiragoye gose no kuba wo kwicara imbere ya kamera nko kabasha gukina na kamera. Yego. Ni ikintu cyambere novuga vraiment nticoroshe, si buri wese yo bishobora. Wewe Alvin araje comme son ami nk'umuntu wiwe musanzwe mwamwegeranye kenshi, aragupropoje ngo ingo uje muri movie and then uravyemera. Umunsi wa mbere uje kuri kamera byari bimeze gute? Sha jewe kuri jewe vraiment ko nayisanzwe ndumurara sinabwo banagize. Deja nari sawarajagaya nari no mu mishino yo hanje vraiment nabona ko ibintu byose ari ibintu bisanzwe, tumva nabifata ko ari ibintu bisanzwe. Byose nabifata ko ari ibintu biri simple. Ego kweri sinigeze njugumira na gato. Kandi rero ntiyambye ati ngo mfashe, ntiyambye ati ndaguha amahera. Igaranandara arantamemba man. Nimba atari banga yaguha yangahe ku munsi wa mbere? Oya ntabwo navuga umushahara. Oya mushahara. Kandi je nta memba ngo par jour, amemba par mois. Ariko muri rya groupe yanyu y'umwana wo mu muji hari abantu tumenyereye baguma bagaruka kenshi. Aho ndavuga nk'abamaze no kudutemberera cyane muri Pujaton TV, I mean Ishli, Bobo, Nela. Nabantu baguma bagaruka kenshi. Bega na wewe Marlicool hamwe na Intelligent. Bega hajya anye muhembwa ku kwezi canke muhembwa ku munsi mwakoreye ko shooting? Ari abantu benshi bashobora kwibaza ati bijye bikorwa gute, biba bimeze gute? Ku munsi wa shooting nta muntu abura gutana n'amahera y'abayinite. Bikakumbwira canke ya déplacement. Urumva nane ago ya déplacement ariko ni wa ku déplace. Alvin kandi umenye ko umuntu wese akina filme mwana wo mu muji ahembwa ku kwezi. Yego. Ico cyacu kimenye. Okay. Ega mwari comedy. Si gusa ariko narigeze kubiha ngo Alvin n'abahemba mana yanje barizi gute? Twebwe ibyo bama basengaha batubwiye yuko ibintu byose ngo bimeze neza cyane. Bimeze neza. Asha gira mvuga abo bose bavuga ibihuha vraiment baribeshe tu. Nukuri Alvin n'umuntu wa mbere kwanza mukoranye murumvikana nzore ndaguhangaye. Kunuku. Ariko mu Kirundi baravuga ngo urukurukuru niyo nkuru. Minzi ntibashaka kuyadukiza from nowhere ngo Alvin ntaduhemba.
urumva hari peut-être hoba harabaye mbere ndandakwe urazi umuntu abantu bitwa aba enemy 12 aba enemy 12 aba enemy 12 ku muntu ari we wese barabaho deja enemy 12 nice guy enemy 12 ni wa muntu uvuga ati jiwe umuntu sinzo ndamwiyumviriye sinomwiyumvira ko yoshobora kungirira ibi bintu urumva nta nuko ushobora kunamwiyumvira kamwitega kavuga ati jiwe umuntu vraiment sinibaza ko yoshobora kungirira ibi bintu sasa bone bariho aba enemy 12 enemy 12 ni wa wundi abantu ujye uvuga ati jewe navyo genda gute dio mashaka atari mina tashobora no muri rya group yacu umwana wo mu muji bari urumva aba enemy 12 ntibabura hose si itobari nitwari muri twebwe ariko ariyo nabaza bava hanze tunyene baje kuvuga ati Jean reka tuje kuraba nk'abagenzi kucagendaga kwiza inkuru sasa kumbe ntibabazi mwese ko umutima afite secret yiwe ku mutima shake mwese afite uko yumvikana na Alvin simaka twese tumenye uhembwa ngaye Alvin agwanga ntidushaka ko tuyimenya mukora cyo kimwe ni mukora bimwe ne voilà arige usanga je arige no gukora umwana mu muji kandi nkando ndi no muri staff yiwanu wose tujana twamana benshi batubona kandi ampemba nkuko je nkora nkuko sanzwe nkora wese nimba baguhajya ntiwo bagwaje nkayo je bama ngo jamais ko nakazi nikabakangana kamera araguhaye uvuga ati kandi namahera ava mu mufuki wiyo si sponsor uvuga ati yatarafise oya fisa makuru yuko igareresi atari Alvin Smith umwana mu muji umwana mu muji yuko atari Alvin Smith ahubwo hari mu izindi sponsor zo hanze zo hanze zavuye hanze z'aba diaspora zinjize canke zatanze imitahe kuri rya reresi kugira ngo mubashe kwikina kurya atari na Alvin abahemba ahubwo Alvin ari nk'umuntu aseruka bimeze gute vy'ukuri je nk'ijanye ntabyo nomenya ni secret yiyo je banzana ariko we akanoti ubona gasoka amaboko je mbona gasoka amaboko ya Alvin nk'ivyo ntabyo nobanze ego vraiment sinazinda kubesha cyangwa uriko twima makuru oya vraiment ntakubeshe vraiment nta makuru no bima kandi je sinibaza sinzi ntabyo nomenya ko niyo ni bari bangagiwe wenyene jewe kuri jewe simba shano kubibona kabisa oya niro resi novuga iri kirakinwa neza iri kiranakurikiranwa cyane novuga ati mu gihugu cyacu cy'u Burundi hamwe n'abandi bose batahura ikirundi by the way tunabasaba sinzi ko bamaze kwibasaba je reka dabisabe muze muradushirira ko udusutitre ku bantu batahura ikirundi swati mudusheke icyongereza cyangwa igifaransa byo ba international gusomba ntari bivyo tugiye kuvyiga by the way ni filme novuga ati kirakurikiranwa cyane ariko mbere kushika hejuru uko banza ugafatisha na babandi birumvikana ni rero sikira kurikiranwa cyane aha mu Burundi wacu novuga no mu gihugu cy'u Rwanda uko bajya bose bayiraba sino bita Barundi gusa ko n'abanyarwanda barundi kirundi n'abatari mu Rwanda mugabo bakitwa abanyarwanda canke abarundi bari muri diaspora baratahura ibintu turiko turavuga canke ibintu mamwe ko muravuga muri gareresi yanyu ninda ayandika by'ukuri umuntu ashobora kwibaza ati ninde aya makreation yava kwande ninde yandika Alvin niwe nyene yandika Alvin yandikira filme umva nta wundi niwe ayandika iziga idea zose dukina niziwiyo bon ego ariyo bamwe ariyo abagenzi jaho ushaka kumufasha akavuga ati ebana iyi idea kwera bakubwira ati umutwe umwe ni wikorana inama ariko waba presenter je ibyo nagize nibi acafata ebana reka nganda gukosore gatoyi situ nka cheval cheval bwateka ndagukosore gatoyi aka kantu vraiment oya tugahindura agasana bika tugiraka canke je nkaza mvuga ati reka tugira uku aka kantu tugahindura yego vraiment ariko tuza igihande kinini ni munini wa Alvin yego Alvin novuga ati abantu bamenyereye kumubona canke abantu bamenyereye kubona ama video yiwe canke ama interviews yiwe canke ibikorwa vyiwe n'umuntu uri kuramuraba umengo icyo kintu antuka umengo nta muntu yokimuha ofete umengo
nta mwanya wo kuba serious mengo nta mwanya wo kuba serious cyane afise none bazayiga siyo filime ya mbere iry'umuropozi no ese yayiyandikiye yeah of course urumva siyo filime ya mbere baba yanditse ariko abantu bose ngo iyo mpano nayo afise abayifise yeah utavuga ko nuyoba n'umuproducteur ararazi no gukora akabona acteur principal muri film kandi akanayikora ega niba anayikorera iyo mwana w'umujini wayikorera ah bon ego aha avuga ariko kuri terrain biba bimeze gute mana yanje wakubwira ati jewe iyo bari street urumva kandi that's why ujya mu jama n'umuntu ameze neza arazi ikintu citwa kubahiriza umuntu arazi ikintu citwa ubucuti ego arazi ikintu citwa ubucuti kabisa n'umuntu azi ko ujya muntu arashaka kubaho nini arashaka kubahwa ego n'umuntu atwubaha manje ndakunda umuntu anyubaha jewe tuma umunyamahera ari kunyubaha kabisa ico nico nkunda vraiment nibihe bintu Alvin abakorera muri shooting canke navuga ati muri shooting ahubwo turi muri shooting turaryoheye ibintu abakorera mukavuga ati nukuri Alvin turarusha comedy wetu n'umukomedi ego wait shoot itanguye muguma muryohewe ikarindi hera muryohewe muguma mutwenga sometimes I see your status muri ko muranafungura rero ibintu bimeze neza by'akajana reka wanashima je arige mara ninja mu gikoni kuvyitekera reka yaje ndazi guteka sana ejo nabonye bwari ubugari n'amabulete reka bitesa isosi yari remereye canke yajya ninira naba yagiye mu gikoni asha nta nina kuva je ngitava kiniseri mwana mu mujije nina sindamubona yari n'amakuru menshi karatembera mu gihugu cyacu Burundi bavuga cyane kuri série y'umwana wo mu muji yamenyekanye cyane aho ndavuga kuri statut ya Nelinat mu minsi heze apostinga umwigeme akina muri série ya umwana wo mu muji ariwe Ishli canke Ish baby ukavyita yavuga ati ngo ni girlfriend wa Kaboss hari ukuntu yavyanditse nifuza yuko baza gucisha ko ajya amacamba ngo nimbango uyo mukobwa ngo afite umutima mwiza wo gutaka aba bose ngo kwa Kaboss ngo bashagenda no kwa nace n'ubiradi bari noje ngo ari kumwe n'abana bagize umutima mwiza wo gutaka Ai, que caro ameze ukonye. No, Marlicool. Nadu umuco. Muri team, muri staff, muri family. Bo, Horacia ya Kaboss na Linka, je ntayonzi. Ariki Alvin Smith na Linka ariwe Ishli urayizi. Nta relation nimwe afise yawe atari gukina filme gusa. Ni kujyana mu gugusa. Nkuko yabivuze Nelina ati ngo ni mugo. Oya, gusa ni gukina na filme gusa. Ego. Si abo bandi bavuga amakuru mana yanje kwa Alvin ari umuntu wa mbere yubaha ikintu cyitwa umukobwa deja kwanza Alvin ikintu cya mbere nta kamenyera nawe n'umurara ntamenyerana n'umukobwa uya n'umurara turamuzi n'umurara ariko nta kamenyera afise n'umukobwa bakinana surtout genre fise amakuru kari na wewe uja kumutora Linka umushira Alvin Smith mana yanje abo bantu veba Linka ndamujazira message nuko nkajewe Marlicool barashishaka ndababaze abantu mufite urusaku kwanze nkajewe mana yanje nje kumutora Linka ngo ndamujane kwa Alvin Smith amukoze iki deja kwa Alvin Smith nta mukobwa yinjiraho atari umukobwa atagiye gukina filme cyangwa atari umujournaliste yamwemereye ikiganiro ngo binjire nta ciri kwa Alvin aho uri mukuri nta ciri kwa Alvin ivugura abantu hari kuri kamera nta ciri kwa Alvin yigera ibaho ciri ngo abantu baciringe jamais ntibaho kwa Alvin ariko je namye mvuga yuko urukurukuru ari nayo nkuru none Nelinat yararyamye ararota amacara vyuka raposta umva si umuntu mumawe muri bari kumwe muri filme si bakabona hari muri Malibu bari kumwe baso kanza deja vu ntasoka n'umuko bahurira muri Malibu na Linka sasa si yabonye aje kwicara muri table ni famille yiwe yajya ba Bobo abari hajya bose abafata ko mumva ni famille umva barakorana ntiyo binuba fuko yaza kwicara muri ho kweri iki abantu muca mu kwizimani sini ndo Nelinat je na nuwonzi gusa maze kumubona rimwe kwa Scott muri genre yitwa gute rya TV je ne sais pas
Magic channel none namubona none twarabishanye nje gukora ikiganiro sindigera vraiment jewe sindanamuzi neza gusa naramuse ngo Nelinati nanje ndabifite screenshot tubazigiye screenshot ndaso ngo ni umwana mwiza jewe ngiye muri status premièrement nibaza ko umuntu wa mbere nayipartageje isha ego bon je mbonye ikintu ku muntu ntegezwa kubaza kuko mba nkeneye content so kandi amakuru rero naciye ndonka yiwawe nuko wewe Marlicool misi yose Alvin amukeneye Ishli ari we utwara ukagenda ukamutora Ishli muhira ukamudepoza n'amakuru atacha mana nje ndababaze kwanza gato je kwanza cambe na mbere nta muduga nzi gutwara why don't imodoka ya mutora I don't know bigenza ibyo biri nta muduga jewe nzi gutwara ndikibamba kujya kuntu ugenda kudepoza abakinyi b'umwana w'umumoji ugenda kubadepoza ubahetse ku ndabadepoza ni Alvin abadepoza project na ko se video uri kuri abadepoza ugiye no gutora yanje urayinyereka ako ariho video baza gucisha ko ngaho ugiye oya arayinyereka singiye kumutora pana kumutora ngo kubera ngo tuje kwa Alvin urazi jewe antuka sinzi ngira ngo mfisi deuxième sens umunsi wa mbere ba ish binjira muri Buja Town TV naramubajije ati Alvin kakunda ibintu by'ingidiga baje ama nkaca mbona none wo mu muji muje mutagase ni n'ingidi n'ibintu muri sexy by'akajembe Alvin nta kintu kimwe arakubwira awoze wamenye ngo ndiko ndabibona hirya y'ejo mbona Nelinati abishyize ku mugaragaro relation ya ka boss na Ishli yo wobuyizi je nakubwiye relation ya ka boss na Ishli je ntayo nzi vraiment na makuru fisi kandi nuyo muka boss jewe vraiment tuonana gake bon ndamuzi aje kugira kwa Alvin sinzi Jean ibintu Jean by'ibiganiro naone sina relation je no ya motipe sin ega ngo ubucuti busubiriye mu nkuru Nelinati yaduhaye yavuze ati ubucuti busubiye kugaruka ubunyene aho ka boss yaciye ahara arabwira niyo nango biraba n'intambara ikomeye cyane niyo ntambara wari uyirimo mana yanje umuriro wakana nta mazi wagiye kuri je muri ko mwarandengaye siteka ndabatera inkuru ari abantu mani je ngene ndamuzi je Alvin n'umuntu twamana kenshi je Alvin ndamuzi ya nashacane misi sinda nakubwira ati dukore misi singira ati ndi mu bintu na Alvin ego je kenshi sana n'umuntu tuba turi kumwe kenshi na Alvin afite basingo agakuku kabadada jamais sindiganda mubona ngo vya bindi ngo aposhane n'abadada mana nawe bari muri boîte muri Crystal zo murabe abayicaye n'abajama yitwa ba Bala Boy bande canka baririmbyi canka akaba yicaye kuri table ya DJ Paul muri P Club nta bagore nta bakobwa je manda mubonana nawe umuntu na Ishli gusa nanira na Ishli we tubona na kangaye na Alvin ko babona nabagira bakine gusa cyane bakabonanira muri Malibu cyane bakabonanira basohotse muri mu kabari none wayi woju that's why umbya ko batahana je ko kenshi Alvin tora dutahana umbya ko batahana nawe barashaka kwihengeka yakiye cyana kirakaze oya jamais nta mukobwa ataha kwa Alvin nikiba atari madame wewe canke buya mwibanga rikomeye umbaza kweke aba umukobwa novuga ati ko yoshaka kuza kwa Alvin ni manager gusa assistante wiwe niwe umu assistante wiwe niwe aja kwa Alvin nane babagiye kwandika Jean bari kwandika filme bagakosorana ibintu nk'ivyo canke bakaba bari mu buzi bwabo bundi bwo kunegosia amashow ibintu nk'ivyo je ne sais pas assistante wiwe niwe Ishli oya sinitwa Ishli twakunela okay wai mani yanje kweki wewe mushaka kwibata ariko gasha wego uyo muneri mani ndakeneye umuze nawe oya tuba dukeneye umuco ofete ndakeneye umuze nawe ndamubaza ivyo naho yabikura Nelinati tumwefite tubahuze nawe hama mana yanje ndasabye mu kwagirize nizo video ziwa uri kuri amudepoza ziza asha vuba kandi nice urumva ndagutera inkuru kandi ndanabigusavye ubikore tu kubera asha no mubaza neza iyo yabikuye gusa mwana nta Ishli na twamutumira naze vraiment je sinzomara uzuburi cyuvuga nazane nayo ma video ya Ishli basa anzane basi video imwe basi linka kwa somana na Alvin canke bariko barage canke linka fise n'amakuru yuko Nirna yavuye wiwe akaja kwa Ishli
ahasanzwe aba ahasanzwe abana na Bobo na Nila agashika muhira agatera induru neza ngo akeneye kumenya exclusive, akeneye kumenya ibibera hagati ya Ishli n'umugabo wiwe. Byarabayeho Marlicool, ntuduhariritse amakuru ndayafise ya Samson. Nina kwanza ntarigera ashika ari mu kigo. Imusi yazi. Sikizi munahamenye, unahazi. Oya kuamenya no amenya wayo utomenya abantu mukinana baba. Mama depoza. Depoza. Je baramaze no kunyumvitaria jewe. Apana ngo kuvuga Alvin, je baramaze kunyumvitaria. No gucira ingara ndabaze kwa. Ega tuva dusanga mu nyuma Marlicool ari wahora aja kwihengeka. Mana yanje gusanga kuge nariko nela we ivyiwe turabizi. Umbe ndakweka bijya bya Nina. Yaragiye ari mu kigobe ntahazi ndabizi ko atahazi babonaniye muri irya shoot ya Tuguma Dori boutique niho yari bwa mbere kubona link akumona Nina na Nina kumona link kandi niho yari bwa nyuma nyene ntibasiye kubonana yego kwa si ari abantu urumva abantu biyumvira ibintu byinshi man siyo mubonye si Alvin yize ari muri Malibu yicaye kuri none mushaka hewe no kwicara kuri table ya Balinka oya kwasoka yoreka kuhicara gute gashahura cyane ko yatunye na Alvin afite umugore jewe nanje niko yari Alvin nyene yubaho umugore wiwe yako ari jende umujenge n'umurara wo mu muji hamwe wo bivuga ukonye nosiga ndamwandikiye message madame pardon ari ibintu ngira nkore nibize kugushavuza ntanakora na video ndiko ndamuji mishwishwi mukanabibona basi neza mukaronka makuru neza cyane ariko n'ubundi ngingesi raraba kandi ingesi ifanye neyo yavuga niko yatunye na Alvin ari umuntu yiyubashe yubaho umugore yari kuba ari jewe mana yanje ko jewe madame no musabi kigongwe mu nyuma kandi twokumvikana bien ndakubeshe grand frère grand frère sinokubesha mana yanje bien on abikora neza hanyuma rero muje muvuga muronke ibyo muvuga mu nyuma yego muvuge basi ibyo mumaze kubona pana kuvuga ibyo mutarabona usanga izo mpanura arizo nyene uruja kumu inde on sait jamais oya cyangwa manure nkizo no muhavre mu narabizi ko narega n'umurara shaka yo bikora na cyane cyane gusa niko yatunye ne yubaho umugore kandi akaba yiyubaha jamve we uryamanye n'umuntu mukinana uhemba man ibintu biboneka nabi nane ndatswa Alvin je Alvin ko ntashobora kubikora ntashame wo birahira imbere y'abantu bariko baratukurikirana nizina ry'Imana je ko ndamuzi Alvin ntashobora kubikora tuzomutumira Ishli azovyeme nukuri Ishli yega ntabisha je nkaje uvuga ati ngo Jean Imana yanje gaje Alvin naho twamana kenshi si kuvuga ati ngo ko ngo noba ncamenye ibintu byo byose ari umwanya munini tutaba turi kumwe nene nk'ubunye ko je ndi ngaha Alvin turi kumwe sinomenya ibyo arimo sangwa wanasize umudepoje mu oya sinomenya ibyo arimo kandi sinshaka kumenya ibyo aza kubari yego niyo mpamvu tuvuga byinshi tuharira gose sinoharira gose kwera byiwe ntavyo nzi gusa ariko ico vuze neza ariko ico cha link ntaco no kwemera ibyo ni ibyo bintu bihora bibagora iyo muri mu mwuga wanyu wo gukina irya serie yanyu umwana w'umuji ibintu bihora bitugora bonja umwanya ari gihe dutangura dutevye about y'abantu umva batashaka kuvyuka kare yego niyo mpamvu hagiye no baratuba uduseri tubiri tungahe hajyanye vraiment dutangwe dutevye kabisa yego nike kintu cyo cyatumye umwanya wo mu muji ihagarara byukuri nimba iyo relation ya Alvin na Ishli itigeze baho ico kintu vraiment cyo gutuma film ihagarara nuko twari mu bindi bintu byinshi sikuvuga ati ngo ni filme ngo yahagaze ngo kweri ngo habaye mu bintu byo gushwana amatwa nsumira ngo serie yari yahagaze kubera yuko Nina na hari ibintu atari yaryoherereye so umaze kuduha umuco tubwira yuko ivyo bintu atabihari nike kintu catumye irya serie ihagarara ujya mwanya wose kuko serie yonyene yahagaze kubera twari mu bintu by'amakonsere menshi kandi abatuka turi mu bintu byo gufasha abantu batishoboye umva nivyo byadutwara umwanya ejo n'ubu ejo tuzovyukira mu Kayanza gufasha abana batishoboye nimba ari Kayanza Kids umbaze
sasa niyo mpamvu rero abantu benshi si babonye ibya filme yari ihagaze c'est about y'uburyo genre kubera stress yo kuja gufasha abana batishoboye am stress y'amasho twari dufite twari twoganije twebwe za ruguru so urumva ntiwogira amahera ariya nawe ufata ikintu kimwe kwanza ukagiheza ikindi kikazoza mu nyuma twahejeje iki kintu iki kimwe kwanza carenganye yego nihe mpinduka nihe nyigisho umwana wo mu muji mushaka yukizana mu gihugu cyacu cy'u Burundi harimo inyigisho nyinshi yaje about nyene urumva ingene umuntu akwiye kubaho mu muji ya filme rega twayikinya abana bo mu giti nuko atakora arabibona bashaka rujya mwana wo mu butere atitara ko ari umwana wo mu giti nane asha yereke ko ari umwana wo mu muji kabisa yerekane mana yanje ko byose abishoboye wari kweka abakobwa bigaya ega muri bya filme je nashaka tunyene berekane ko abakobwa umukobwa ntakwiye kwigaya ushaka ubu umwana wo mu muji mani ari wowe uvyiteye yego ega ninguvu ziwawe gusa n'umwete wiwawe nta kindi kintu bigusaba kandi harimo n'inyigisho vya Bible ariko abana bo mu gisagara jengira nsubire mwana mu gisagara basoka n'abashuga daddy benda babaze asha mwese urumva mushaka kuba barara bo mu muji sirta abakobwa mana yanje hari abakobwa ariyo quartier rero iharawe mutakura nangagara urumva abana bo mu kumutakura bose abakobwa mwabaye abasidei n'abana bo mu ngagara bose mwashatse kuba abasidei mana yanje jewe ko ayo mahera muba muvuga ati mugiye kuyatora mu shuga daddy ko nigera ndayabona muyakoze iki ariko na telefone zawe na telefone zanyu usanga zibayabaye why je nabasi ushobora kuzunyereka je mvuye ku map se iPhone 14 cyangwa je sindabona umwana wo kumutakura afite ivyo bintu kwere ico kino nico mana yanje mani muhindura ingeso ifo manage je ndakunda guhanura imbere ya kamera wowe uri kurabira ubona bitegwa niki kuba atacho bariko barabikuramo ega ni kubera yatunyene yandi tunyene bavuga ati ngo bitegwa ngo n'ubuzima ngo ubuzima burahinduka ngo umuntu yoshaka kuba mana ubuzima buhinduka gute ntiwajya ukaryama okay rindira umunsi uzoronka akazi uzogenda urya amahera yawe meya ariko ngo amahera ngo y'abasidei ngo zensepa kwa ijya mwana mu muji twayikinye gujya nela hajya ubona ijya party ya nela twamurungitse ruguru kwera ivyo bintu abashuga daddy why man why ego ivre mu mwana wo mu muji man ariko ari ibintu utakwiye kugira mana yansha Jevran ati abanyengagara abakobwa bo mu ngagara surtout je niho ngarukiye gose kwera ahantu hose jengi simbura umukobwa wo mu nyangagara umusilefini nawe nibeza gute mana yanje ha uwo muntu ariko arababesha vrema ngagara mutakura surtout ni harawe gose ubu inki mutakura nangagara na musaga yafashwe na musaga yafashwe ubu Nyakabiga yaravuye kuri page Nyakabiga yatsimye Nyakabiga yavuye kuri page umva jewe ijya filme niyo nje mvuze impanuro mani ni mureke kuza muri dandaza sinzi ngo abashuga daddy mana yanje simvuze sinakana naka nakana naka mvuze gusa jisi tunuwo mbona mu ngagara gusa simba ndamuzi n'izina simba nshaka no kumumenya ono na rimwe bicara muri arena ngo ntubone yo umukobwa wo mu ngagara birakunda arena Crystal hose niba bicara mana yanje sasa sire ndababaza ayo mahera muraronse muyakoze iki ko murambona niya indi nyene ya life nyene muba murimwo ya twayitera nyene man ukazona ngo jewe ngo shakura ngo telefone Android je nkaba niteze iki iPhone kumbe nkaza mbona umwana wo murundi anzania Techno wasuranuye iPhone 13 ko yandaye basiko ari amahera ica kumariye wewe nyene cyangwa ugura imodoka cyawe ikintu ciza tucaye malanje sino kubwira ko yafashe imiryango yanyu ntikenye ntibasavye amahera ava ku bashuga daddy je bandabizi gusa ndasavye hano mu ngagara bisubire ko man bisubire ko kabisa abantu rero bacha bavuga ati ko jewe ndumurara ego je ndumurara wo mu muji ariko je nanyizaniye tu ngo awe vuga ati gora bashuga daddy nanyizaniye tu sino nakureka bad perdi sino isiba ko ijya je ndayitwa bad perdi ko uyitwa gute bad perdi ega wabuzi yaje wabuzi yari bad perdi vraiment inyizaniye uratora abavyeyi barambabarira
atoya bishaje bizasha vrema mama wabito ako mama wanabitoye oya hapana kenshi ega je sindumurara ku buryo ke je ndumurara w'amahera sindumurara w'abakobwa jewe ndumurara w'amahera sindumurara w'abakobwa oya jewe asha je ku mahera ndi n'imara y'amahera jewe je ndi toxi y'amahera kaya jewe asha ku mahera kutavuga ko na toilette no izibura abama y'amahera ya jewe amahera ni ikintu cya mbere dupfana ego manu we umwana wo mu muji ukora byose uratigita bro umwana wo mu muji nta sona akwiye kugira ategeza gukora none wobaho mu muji gutudakora wotagata gutudakora none igikijya cyubahiro umwana kwera ubona ko nkora mfite n'utunoti twanje naho tuba dukeya ariko nkakora aho wanse no gutubwira ariko uratumbwira tu kuko nanjye ntegerezwa kuzamwa ni nasanga bimeze neza barabica kiganira basikina he kwera daze ko bibazo ari ya ni Marlicool twari kumwe ni Marlicool musanzwe mubona ngira ngo mu mwana wo mu muji ya ni Marlicool twari kumwe ni Marlicool dusanzwe dukurikirana mu mwana wo mu muji twari dukeneye amakuru menshi kubiriko biravugwa no kubiriko biravugwa cyane kuri iyi seri yabo ya umwana wo mu muji twagize bakweryo guhura na Marlicool uno munsi so wish you ko tuzoronderana Leonard akicarana na Marlicool hama iya exclusive je kabisa jewe sinabaye satisfied nukuri ntiwanyishuye neza ntegerezwa kuronka inyishito moye ndagushimire cyane Marlicool kubona watwitavye muri Buja Town TV ashinanje kanshimire ndagushimire na Sky shimire na Buja Town TV shimire na asha ni mu giti shimire na nori karafata mane nori karadukamera mwese ko yamwafashe neza bana kuva nkigera ngaba mfashe neza kandi ntashe ndi mu munezero yaza ko nibiri imbere biza kumera neza ego shimire Buja Town TV kandi ndasavye mwese muje kuri YouTube muyikurikirane icana ni channel nziza urumva mwishana vraiment muyikurikirane gose ndasavye bagiye abana bose bavuga ati ngo Marlicool ko turagukurikirana okay mukurikirane na Buja Town TV rakenewe man vuba je nanje nzobatamwe intelligent nga kabisa vuba nzobatamwe intelligent zoza ndabizaniye jeje nyene kabisa turamukeneye vyatari ndagushimire cyane Marlicool wakoze cyane shimire cyane umuntu ariko aradukurikirana muri no mwanya kuri Buja Town TV ndambwira kuguma dukurikirana no kuguma ari on time kubera yuko zokaba namushize on point on time so thank you so much guys I love you